nishimwe. Amen. Muri urugendo rwacu twatanguye urugendo rudasanzwe, none rero harimwo abantu benshi bibonekana yuko urugendo rwamaze kubarambira, ariko muri iyi minsi dusubire twibukanye urugendo rwacu, tuge tubandanye urugendo. Imana ibahezagire, Imana ibahezagire cyane. Tugiye kubandanya amajambo y'uno munsi, dusome ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice ca 4, turahera ku murongo wa mbere. Niyo majambo tugiye gusoma kugira ngo tubandanye dukomezanya mu no rugendo, kugira ngo bishoboke tuze turangize neza. Dusome ano majambo y'Imana. Aravuga ngo Yesu avugana n'umusamariyakazi. Umwami Yesu amenye ko abafarisayo bumvise yuko aronka abigishwa benshi kandi abatiza benshi arusha Yohana, ariko Yesu bwiwe siwe yabatiza, barabigishwa biwe. Ku murongo wa 3, ava i Yudaya asubira i Galilaya, yumva akwiye guca i Samariya, nuko ashika ku gisagara c'i Samariya citwa Sukara, hafi y'umusozi Yakobo yahaye Yosefu umuhungu wiwe, kandi aho hari iriba rya Yakobo. Yesu ananijwe n'urugendo apfa kwicara kw'iriba, hari nk'isaha 6, haza umugore w'umusamariya kuvoma. Yesu aramubwira ati umpe utwo kunywa, kuko abigishwa biwe bari bagiye mu gisagara kugura indya. Uno musamariyakazi aramubaza ati, wewe umuyuda none usaba amazi gute jewe ndi umusamariyakazi? Ni kuko abayuda n'abasamariya banenana. Yesu aramwishyura ati, waruzi ingabire y'Imana ukamenya n'ugusabye ngo mutwo kunywa uwo ari we, nawe uba umusabye nawe akaguha amazi y'ubugingo. Wa mugore aramwishyura ati, mugenzi, ko ataco kuvomesha ufise, kandi iriba rikaba ari rirerire, none ayo mazi y'ubugingo uyakura he? Mbega uruta basogokuruza bacu Yakobo yaduhaye iriba, yanywa amazi yaryo ubwiwe n'abana biwe n'amasho yiwe. Yesu aramwishyura ati, unywa kuri ayo mazi wese azosubira kugira inyota, ariko unywa amazi nzomuha ntazoba akigira inyota namba gushitsa ibihe byose, ariko amazi nzomuha azohinduka muri we imbitsi y'amazi yibuka, azana ubugingo bumeze ngwiki. Yesu aramubwira ati 16, Yesu aramubwira ati, genda uhamagare umugabo wawe uheze ugarukino. Uwo mugore aramwishyura ati, umugabo? Nta mugabo mfise. Yesu aramubwira ati, uvuze ko kuko ugize ngo nta mugabo ufise, kuko wari ufise abagabo 5, ariko ufise ubu si umugabo wawe. Ivyo ubivuze ukuri. Uno mugore aramubwira ati, mugenzi, ndabona kuri umuntu avugishwa n'Imana. Imana ihezagire umwe wese ari hano. Yesu atugire neza. Mwami wacu Yesu, n'ubu turi hano, n'ubu turaha turi, twifuza kubandanya urugendo. Twagomba dusubire tukwinginge nguko Mana waduhamagaye kuno musozi, usubire uvugane n'umuntu uwo ari we wese. Urakoze, tubisabye mu izina rya Yesu, muti amen. Nuko rero turi hano imbere y'Imana, abatari batuzi ni byiza ko twokwivuga amazina.
jewe nitwa Pasiteri Ndayizeye Pado. Muri ya misiyoni turi babiri ukeneye kubaza mu gisagara, tuba mu gisagara kimwe. Umwe yitwa Ndikumana, uwo yitwa Ndayizeye. Gomba gutandukanya rero, uzovuga uti umwe mu misiyoneri muzamuvuze jewe, aho hana ati umusirikare muzamuvuze uwo wundi. Nuko rero murakoze, twagombye kugira ngo mutumenye abo turi. None rero numva mu mutima uriya muryango mwo wugara, hanyuma mugaca mu yindi miryango kumbure, hanyuma kandi numva mu mutima hari Imana igomba ikoreko no muhingamo. Bande bavyize rero bahezage cyane, numva hari Imana igomba ikoreko no muhingamo. Hanyuma rero yari amasaha nk'aya nyene Yesu yambaye umubiri nk'uyu twambaye, hanyuma yifuza guca Isamariya cari wari umugwa mukuru w'Abisirayeli. Hanyuma abayuda nabo bari bafise umugwa mukuru Yerusalemu. Byose byo ngomba kuvuga, ngomba kugira dutandukanye. Hanyuma rero harageze igihe Abisirayeli ya kera bigaburamo kubiri, bamwe bitwa abayuda, abandi bagomba bitwa Abisirayeli. Abiswa Abayuda rero nibo bagumye bameze nk'aho bari ku Mana, naho nabo nyine byatajya bikabagora. Hanyuma rero abana b'Abisirayeli harageze igihe biragora rwose kugeza Imana irabasanzaza. None rero uyu munsi hano Yesu yagarutse rero, amen, amena. Ayaciye byinshi cyane, imyaka myinshi tuzoshobora guharura, niyo twoyiharura vyodugora kumva ingene vyagenze. Yesu rero yaragarutse muri ivyo bisagara bibiri cyane, muri ivyo bigabano bibiri, kuko hamwe hari aba bantu b'Abayuda niho Yesu yari yavukiye, niho Yesu yari yashikiye. Hanyuma rero ahantu hari Abasamariya aribo bitwa Abisirayeli, niho rero yarashitse muri aya masaha ya midi, muri aya masaha ya saa sita. Yesu adufashe cyane muri aya masaha, nk'uko yaciye mu gisagara cy'Isukara. Imana yoduha muri kano kanya igaca muri kino gisagara cyo mu Ruyigi. Haleluya! Yesu yaciye Isukara, asanga hari iriba rya Yakobo uriya wa kera yavukana na Esawu. Hanyuma rero ngo yari yarahaye iriba umuhungu wiwe, yari yahaye umusozi umuhungu wiwe Yosefu. Muramuzi ingene yabakuye mu gihugu harimo cy'Ikanani, akabahungisha inzara bakaza muri Egiputa. Ni wowe uyu rero yari yahaye umusozi. Hanyuma rero Bibiliya itubwiye ngo habaye igitangaza gikomeye, ahahurira kuri iriba rya Yakobo, ahahurira n'Umusamariyakazi, bisigura ko yari muri ba bandi Bibiliya yatubwiye ngo aba bantu b'Abayuda n'abantu b'Abasamariyakazi baragira gute? Baranenana. Ni ukuvuga mu Kirundi cya kera ni kunenana, mugabo mu Kirundi gishasha barinubana, ntibemerana. Imana itugire neza. Hamwe ho hari abantu muri iri shengero mwaje muri kino gikorane, harimo abinubana, harimo abanenana, harimo abagayana, harimo abadakundana. Uyu munsi muce kugenda muhejeje, mwoba abahombe, hamwe muva hano mugasubira inyuma uko mwaje, mugasubira inyuma munenana, mugasubira inyuma mwanganye ko bakunda ingene. Imana ifasha abantu mwe nabo
muje kuja hariya mwese mushize hamwe muraba ahantu mwicara muvuge mute uko byakabereye si vuba tugoma natwe tubumwe. Imana yacu nishimwe, Imana yacu nishimwe. Ubundi yavuze mu rusengero ashitse hanze ngo ni nk'aba bantu ngo baba batubwira ngo bwira mugenzi wawe mwicaranye ngo amahoro y'Imana ngo aba yabonye ko ari mugenzi wacu. Nyuma uwo munsi yaje kwicara atabonye atarabye hasi kagiye kwicara asanga yicaranye n'umuntu bagira ngo iki banenana. Hanyuma rero baca bamubwira bati simbujije ababivuga nabyo birafasha kugira ngo bigende neza. Yesu ashimwe. Hanyuma yaca avuga ngo bwira mugenzi wawe mwicaranye Imana iguha umugisha. Aca asanga uwo mugisha nakwiye kumwaturako. Uwo munsi asanga yasetse igiti aca ariyumwanganya abandi barabivuga nawe ntiyabivuga. Mugenzi we arabivuga nawe ntiyabimubwira. None rero abantu benshi turiho ngaha mw'ishengero abantu bariho bafise ingorane zitandukanye. Rero kano kanya uwo munenana, uwo mwankanye, uwo muvugana nabi ukaba watomboye akaza hano ukaza nawe uno munsi muheze mwicare bigasaba ko muhamagara umuntu cyangwa babiri babafasha murabahamagare babafashe muje kuva ngaha mwuzuye. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Nagira nsabe uretse abantu bariko barinjira ibyo gusohoka no kwinjira tubigabanye mu kanya cyo kuba duhejeje tugira dusengere dusenga Imana kuri iki kintu tugisaba Imana. Hanyuma rero wa mukenyezi aca aganira ikiganiro na Yesu. Hanyuma rero Yesu aramubwira ati mamazi mutwo kunywa nagira mvuge wewe umaze iminsi uri ngaha muri kino gikorane uyu munsi kigira kiyangaye kigira gihere uze kubwira Yesu ikiyago mugirana na Yesu uze kucemera nk'uyu musamarira acemeye. Imana igitange amazi y'ubugingo ku bantu bamaze iminsi bamerewe nabi muri urugendo. Yesu agira atange, haleluya, agira atange amazi y'ubugingo, agira hembure abantu b'Imana. Yesu agira hembure abantu b'Imana, agira hembure abantu b'Imana kuno mugoroba kuno muhingamo. Yesu agira hembure. Hanyuma rero wa Musamariya aca aramubaza ati wewe tunenana wa Muyuda we arakanga marihagararako. Hanyuma aramubwira ngo usaba amazi kubera iki? Wewe uri Umuyuda nanjye ndi Umusamariya. Haleluya, Yesu adufashe cyane. Aramubwira atekaye wewe napfa kumpa gusa ayo mazi ibisigaye navyo hari amazi nanjye nzoguha. Hanyuma rero aramubwira ati wewe woshobora kuvoma amazi gute atandi kivomesho ufise kandi aya mazi nay'iwacu si ay'iwanyu. Imana yashize hano nayo kwa Yakobo sogokuruza wacu, uwo mwebwe si sogokuruza wanyu. None rero uvuga ngo iki ko aya mazi ari uwo yavomesha mbere kwanza ko atari kivomesho ufise? Yesu aravuga ati ndafise amazi y'ubugingo. Haleluya, haleluya. Ndafise amazi y'ubugingo, ndafise amazi uzoyanywako wese ntazosubira kugira inyota kandi azogumana ayo mazi ntazosubira kuvoma ino. Hanyuma rero aramubwira ati none ayo mazi nanjye niwoyampa kugira ngo sinzosubire kuwuzira hose, sinzosubire kugaruka kuvoma ino, niwoyampa nanjye nkayaronka. Hanyuma aca aramubwira ati kaye, haleluya, baza ugenda uzana umugabo wawe. Aramubwira ati nta mugabo mfise, nta mugabo mfise, nta mugabo mfise. Yesu aramubwira ati uvuze ukuri, uvuze ukuri, wari ufise abagabo 5 none uno munsi usikanye umugabo umwe.
n'umwe si uw'iwawe. Wa mudamu ati wa muntu we ndabona ko mvugishwa n'Imana, Imana ishamwugururira kuko yavuze iki? Kuko yavuze iki? Yavuze ukuri. N'aya majambo mfise mu mutima wanje, nagomba aba bantu bose uko muri imigwi ine, mwe muyambwiye mu migwi ine ngomba mbwire mukanguke munyumvirize, hanyuma tugira dusenga Imana, dusengere imigwi ine. Umugwi wa mbere muri mwebwe hariho abameze nk'uyu musamariyakazi batarigera baronka amazi n'umunsi wa rimwe. Amen, aleluya. Batigera baronka amazi n'umunsi wa rimwe, n'umunsi wa rimwe batigeze baronka amazi. Ni mesaje ndabafitiye, n'aya majambo y'Imana ndabafitiye. Mubwire Yesu ati mpa amazi y'ubugingo nanjye ndayanyweko, meza amazi y'ubugingo nanjye ndayanyweko. Iminsi maze mu ishengero mbona abandi adudubiza, mbona abandi adudubiza, mugabo jewe ntacyo ndigera numva. Imyaka yose maze muri Pentekote namwe n'umuntu w'ikigatwa, abandi aradudubiza. Haleluya, haleluya. Mureke amazi ya mpwemu adudubize n'ishengero ry'Imana. Hari abayifuza ntibayaronke, yaciye avuga ngo mase none. Haleluya, haleluya. Mase none kuri ayo mazi, mbereza none kuri ayo mazi, nanjye ndayanywe, sinzosubire kugaruka hino hose, ngende ndayacanye. Haleluya, haleluya. Ndifurije abo bantu batarigera banywa kuri ayo mazi, ndabifurije kuri uyu munsi mwubwira Yesu atewe Yesu maseko nanje rabarayidor. Haleluya. Mako nanje kuri ayo mazi nuyame ko nanje ndayanywe. Mazi igihe mbona abandi bariko baradudubizwa mw'ayo mazi, ndayabona ko abandi bayafise, ndabona ko abandi bafise ayo mazi, ariko jewe ubwanje amazi y'ubugingo nayo ndaronka. Uze kubwira Yesu makuru ayo mazi, sinzosubire kugaruka ino hose, nzokamera umva dudubiza mu nda yanje. Yesu abahezagire cyane, Yesu abahezagire cyane. Sabe duhaguruke twese, sabe duhaguruke twese. Ewe giti cy'umuzabibu, vomerera amashami yawe. Nyarutse ingoma. Vomerera amashami yawe. Ewe giti cy'umuzabibu, merera amashami yawe. Giti cy'umuzabibu, merera amashami yawe. Ewe giti cy'umuzabibu, merera amashami yawe. Giti cy'umuzabibu, merera amashami yawe. Imana igomba kuvomerera abantu b'Imana. Umugwi wa mbere n'uwo mvuze. Umugwi wa kabiri n'aba bantu bigeze kuba bararonse aya mazi mugabo acikagurika, mu buzima bw'abatanguye gucikagurika, ntiyisuke neza ngo inzuzi z'amazi y'ubugingo
azotemba ava mu nda zabo. Amazi atanguye gucikagurika, atagitemba, atacisuka mu nda zabo, kuko iyo umuntu afise amazi ya mpwemu yisuka aravyumva. Haleluya, aravyumva, arumva ingene amazi aguma yisuka, arumva ingene aguma yisuka. Hariho n'abandi batarigera bayumva, niho natanguriyeko. Hariho n'abandi bari bayarose, ya haleluya, bari barose aya mazi, mugabo atera acikagurika, hamwe bakumva ko tuje, ahandi bakumva bumye. Namwe nagomba mvuge nti mubwire Yesu ati subira ugomorora amazi, naho vyangoye nkakorogotako, naho vyamgoye nkakora nabi, nagomba mve ngaho no musi mu Ruyigi y'amazi yanje asubiye kwisuka. Raidora, Yesu adufashe cyane, nsubire kwisuka, nsubire kumva inda yanje yuzuye amazi. Sinda iyo ivyo kurya, ninda y'impwemu. Ndagomba kwinda yanje iguma yuzuye amazi. Haleluya, Yesu ahezagira abo bantu baza kuva ngaha basubiye kumva ari bazima, basubiye kuva ngaha bamerewe neza. Dusome hariya mu gitabo c'abacamanza, mu gitabo c'abacamanza niho tugiye gusoma gato mu nkundire. Hanyuma igice c'15. Haleluya, hariho abantu benshi bagwanye intambara, hariho abantu benshi baciye mu bikomeye, hariho abantu benshi bamaze igihe bari ahantu aya mazi y'ubugingo yagumye yisuka. Haragera igihe bamera nk'abarushe ku byo baciyemo n'imyaka bamaze. Haleluya, bamwe bacogojwe n'ingene amasezerano y'Imana yatevye, bamwe bacogojwe n'ingene bahemukiwe nabo bari bizigiye, bagasanga nabo barahemutse, baca basanga nabo bataye ivyizigiro. Yesu, 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 haleluya. Numva mu mutima Imana imbwira ngo igomba ihembure. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana irambwira ngo igomba ihembure. Dusome 15 ku murongo wa 16. Maze Samusoni aravuga ati ugwasa yagwindogoba, ndarurundishije ibirundo n'ibirundo. Ugwasa yagwindogoba, ndagwicishije abantu 1000. Ahejeje kuvuga atyo, ashibura gwasa yari afise aho hantu hita Ramoti Gileyadi, agwa umwumwa, atakambira Uhoraho ati jewe umusavyi wawe Merevovo Toferamo, ko wampaye kunesha gukomeye, none nicwe n'inyota ngwe mu maboko y'abatakebwe, maze ikinogo cari Reyi Romereiro. Haleluya, Imana iragisatura, amazi aradudubiza, nuko amaze kunywa udutege turagaruka, arahembuka. Nico catumye bacita Elihakore, kiracariho n'abugingo n'ubu. Nuko amara imyaka 20 acira imanza Abisirayeli mu gihe c'Abafilisitiya. Duha Imana icubahiro, Yesu nashimwe. Haleluya,
ba bantu bari muri umugugira kabiri muze gusenga isengesho nk'iri rya Samusoni. Mana urazi ngene naririmbye imyaka myinshi uhereye ngira umwana mutoya, urazi ngene nihanganiye amagagezwa, urazi ngene umugabo yantaye, urazi ngene tumaze iminsi myinshi n'abana, urazi ko nasigaye ndi umupfakazi nagumanye agakiza ndera n'imfuvyi, none ngeze ahantu hakomeye. Minoreiris aravuga uvuga uti none rero ndaguye mu maboko y'Abafilisitiya, ndaguye mu ntambara, intambara ntaguyemo nkiri mutoya, ngiye kuzigwamo ngo masaze, ndakwinginze. Haleluya. Raba ingene ubigenza kugira ngo singo mu maboko y'Abafilisitiya. Ndabibona umwanya mutoya utangiriye ubuntu, Abafilisitiya barashamaje, mava ngo mu maboko y'abatakebwe, mava ngo mu maboko y'abadayimoni. N'ingene twakoranye, misi namaze nisonzesha, misi namaze nahiye ibyo kurya, imisi namaze n'imbere yawe, ingene bagira bancakire. Gira ico unkoreye Mana. Amena. Amena. Oh, Imana yacu iraryoshe, Imana yacu ni nziza, Imana yacu imeze neza. Aho nyene yahagaze ariko arasengera. Oh, boyago agiye abona iriba ritoboka. Amen. Amen. Mani toba iriba muri ngoyayo, amazi y'ubugingo asubire yirase, asubire asukwe, abantu b'Imana bahembuke. Amen. Haleluya. Haleluya. Iyo nshitse kure y'amajambo numva ndyohewe, ingene Imana yishuye abasavyi bayo, ingene Imana idaheba bayo. Hariho abantu bageze ahantu hakomeye bavuga bati Imana itangiriye ubuntu, ndasubiye nahora, ndaguye mu vyaha, Imana itangiriye ubuntu, nagiye kuneshwa, imyaka maze ndiko ndasenga, imyaka maze nihanganye ndindira isezerano ry'Imana. Imana idaserutse muri ibi bihe nyene, Imana itanserutse ko ndabona imbere yanje ataraza kubaheza. Nagira mvuge ntimusubire mu ivyizigiro, sura mugira ivyizigiro, sura mwizigiro Imana. Hari Imana igomba ikore kuno mugoroba, hari Imana igomba ikore igisubize mu intege. Haleluya. Yaciye agwamwa muri ibyo bigeze, agwamwa igipfukira, acavuga aragotomera. Abafilisitiya bazababona nguyu aranatse, acika igishirira, cika umunyankomazi. Aravuga ati ingorero ni mutsi. Yarahejeje kwica abantu 1000, imivyimbi 1000 bayibona. Baca bavuga bati nguyu arabutse, twatuzi ko aravye, nguyu arabutse acishe mushasha. Imana iguhe kurabuka imbere y'abadayimoni, Imana iguhe kurabuka imbere y'abasiba. Haleluya. Haleluya. Abakozi b'Imana birashoboka, warose umuhamagaro kera, birashoboka kugeza ahantu bigoye, nawe mu mutima nugira ivyizigiro. Imana igomba kuturabura tube bashasha. Haleluya. 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 Ndabyumva mu mutima ndaryohewe ko ari Imana igomba ikore, Imana igomba igire neza abantu bayo. Numva mu mutima, ndabyumva mu mutima wanje, Imana igire neza abantu bayo. Haleluya. 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 Imana imeze neza, yagiriye neza Samusoni, yagiriye neza Samusoni, igomba ikugirire neza, yagiriye neza abantu b'Imana, igomba ikugirire neza. Haleluya. Haleluya. Amen. Yesu Munyanazareti, Yesu mwiza. Amen. Umugugira gatatu,
mwebwe mugihagaze, mwe mucumva ibiciburuka, mwe mwumva umhemu y'Imana iciburuka, imbizi za mwemu zicuzuye, itanga iryo munda ricuzuye, abantu mufise amatanga acuzuye. Ubwa mbere ndabakeje, ariko nagoma ndabasabe mube amagabo, amatanga agume yuzuye, izi mbizi z'amazi zigume ziburuka. Mesiya Mana igume yibura, imbizi z'amazi niziza zikame, ibikamya amazi biriho kandi bigume bigwira. Nimusamare mugume muri magabo, twavuganye ngo mugwane kigabo, mugume muhagaze. Aya mazi haleluya aguma dudubiza, ni kubw'iwanyu ishengero riguma rikomeye, ni kubw'iwanyu abakizwa bakizwa, ni kubw'iwanyu bakozi b'Imana benshi tugihagaze, kuko mwebwe muri mw'amazi y'ubugingo adudubiza. Muracasenga abantu bagakizwa, muracasenga basubira inyuma bakihana, muracasenga abakozi b'Imana bagahagarara. Muzigama ayo mazi y'ubugingo naza wakamane. Yesu ari hafi kuza atubaza ibyo yatubikije. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Muntu w'Imana ni uzure mwemu, ntacyo duhazada ibya Yesu bikutsu rubugi umwetewi. Setera newendo sukakwama hazi nimigezi zekwi siyumye. Oh irandaba nonera wesa lambona. Yesu turagushimiye kuno muhinga, turagushimiye nuhabwa icubahiro rwose Mana. Icyo wasezeranye turacaciteze, kukugomenebo, gomba guhetsagira, gomba kugomorora inzuzi z'ubugingo, gomba gusuka inzuzi za mpwemu. Oh haleluya, urakoze, tubisabye mu izina rya Yesu, amen.